Amahoro nyaje mishe muhayimana ko maravugana nonge kuba akaze mwese mu kiganiro kuri kubohora kiganiro canke cyafasha gukora mu no kumenya umwami wacu Yesu Kristo ku bantu mudukurikirana bice kuri WhatsApp muramenyereye yuko kenshi tugira inyigisho mu buryo bw'amaudio ariko kandi turanafise na YouTube channel ariyo muko mukugana kwino nyigisho canke mushaka no kwisanga n'ahandi kuri za Facebook n'ahandi bivana naho inyigisho wayironkeye ino video zo kuyironkera ako turagira inyigisho mu buryo butandukanye rero uyu munsi anashaka ndagusabe nimba uko kukana inyigisho kuri YouTube ugire subscribe canke s'abonner ugire like j'aime partager share kugira kumbe no nyigisho gushikira abandi benshi uyu munsi nashaka tuvugane ku nyigisho ni inyigisho tayi nini cyane sinzogira video nini ariko naga post nabonye ahantu bamwe ambwira mara kabonye nagise kuri Facebook ya anje nkoresha anje mishe muhayimana hariho inyigisho imenyerewe cyane sigaye popular ivugwa cyane nkunda kwibona kuba cacane ma prophete nabo babitwana aba prophete bavugishwa n'abandi batandukanye bajya bari popular cyane bazu cyane aho bavuga bati ushaka kuronka amavuta ngenda uronka amavuta y'Imana how to receive the anointing ni gute uronka amavuta hamaca kubwira ibintu ushobora gukora intambuko wokora bakubwira nk'ibintu bishika nka bitatu kimwe mu bitatu nabonye haico bavuga ubwa mbere ati ni serve the anointing korera amavuta ica kabiri bashaka kugira bati submit to the anointing ati cabugufi munsi y'amavuta wicare munsi ibirenge by'intumwa canke by'umuvugishwa muri make ibyo biri vya mbere birajana ca gatatu ati biba so in the anointing biba mu mavuta muri make hari umuntu afise amavuta utsabwa ibintu bitatu bwa mbere no gukorera uwo muntu ubwa kabiri kugira ngo amavuta nuko uca munsi bugufi munsi birenge byiwe ica gatatu nuko utanga amahera nivyo bita kubiba to sow seme mu kubiba mu mavuta y'uwo muntu muri ministeri y'uwo muntu mande majambo ati ivyo bintu bitatu bikoze ucuronka amavuta ariko ivyo bintu by'ukuri sukuri nta kuri na gukenya birimo nibinyama bituma abantu bahinduka abaja babandi abantu no kugira umuja wabo Bibliya mbege ivuga gute katurabe Bibliya bene data abantu menyere kwakira inyigisho z'ukuri kubohora nkunda kwabwira nti najewe Ange Michel nimuko murankurikira shobora kuvuga ibintu ukavuga ibintu sivyo ariko nsuzumisha Bibliya gendura bijambo ry'Imana rivuga ko wari we wese ukwigisha wese yaba jewe yabundi wari we wese naho yoba yemewe gute suzuma ibyanditswe Bibliya ivuga iki rero Yohani wa mbere gice ca kabiri Jean Yohani wa mbere gice ca kabiri murongo wa 70 ivuga ngo namwe mwarobanujwe amavuta n'uwera kandi muzi byose namwe mwarobanujwe amavuta ninde ni mhemu yera umva mwarabaye mwarasizwe you are anointed already warasizwe amavuta wewe amavuta ntuyaronka kubera wakoreye you served somebody sukara wakoreye umuntu oya sukara wakoreye pastor ashaka prophet nka apostle eka namba amavuta yaronka kubera wizeye Yesu Kristo umunsi wakira Yesu mu mutima wawe nk'umwami n'umukiza warobanujwe amavuta wabaye mizapa warasizwe uri waronsa upako mugana urango muzawa upako waronsa amavuta ikatubandanye murongo 27 na gatandatu 26 habango ivyo nivyo mbandikiye kuvya bazobazimiza nivyo mbandikiye kuvya bazobazimiza mwumvize 27 mweho ukurobanuzwa amavuta mwarobanujwe nawe kuguma muri mwebwe namwe ntimurinda kugira uwo kubigisha ariko nkuko kurobanura kwiwe kubigisha byose kandi ari uko kuri atari binyoma kandi nkuko kwabigishije niko muguma muri we umviriza muri Kristo Yesu umunsi twamwakira twarobanujwe amavuta mwemu yera niwe mavuta he is the anointing rero ayo mavuta bariko baravuga sinje sindatahura amavuta bariko baravuga yariyo ariko nibaza yuko amavuta twakiriwe twahawe umuntu yakiriye Yesu umwami n'umukiza umuntu yakiriye Yesu umwami n'umukiza aronka mhemu yera muri we nk'ikidodo nka kashi nka seal yuko yarobanujwe amavuta ashizwe iruhande ariko bwa kabiri umuntu ahabwa n'ingabire dans l'esprit hari ingabire ya mhemu yera
canke spiritual gifts. Le don du Saint-Esprit ni ingabire nyinshi. Je mfise ingabire yo kwigisha muri zimwe mfise. Mfise ingabire yo kwigisha. Yo kwigisha, d'enseigner, d'enseigner, ndumwigisha. Iyo ngabire yo kwigisha sinayirose kubera nakoreye umupastori yandeze pastor mutoka mbali Sansilas. Niwe yandeze jewe. Siko namukoreye. Oya. Ahubwo pastor mutoka mbali yakoze yabonye amavuta ari kuri jewe. Ingabire iri kuri jewe. Arandera. Ama imyanya yo kurongora mu ishengero. Ama imyanya yo kwigisha mu gatondo. Ama imyanya yo kwigisha mu bikorane byo kuwa kane twakora rwanje ya dohasyo. Ama imyanya yo kurongora ibikorane bya dimanche. Ama imyanya yo kwigisha ama dimanche. Mu nyuma naje nkagenda ngira ibikorane hirya no hino nigisha. Ariko amavuta sinaronse kubera ubwa mbere nakoreye amavuta ari kuri pastor mutoka mbari n'umwungere wanje ndamwubaha ndamukunda. Ariko nari nsanzwe nararobanjwe amavuta. Nari nsanzwe mfise ingabire zanje amavuta Imana yanshizemo. Ariko aramfasha arandera. Urumva yuko deja iyo nyigisho kubwira ngo banza ukorera amavuta y'undi muntu ni nyigisho gira abantu abaja. Ica kabiri to submit kubaha abarongozi birabitubwira. Ariko cyane cyane nanatubwira ngo twigane ukwizera kwabo. Turabwe n'abayobozi mu kwizera. Kubaha umuntu si ibintu umuntu agutegeka, ni ibintu biva mu mutima. Ijambo ry'Imana natubwira dufuta abaturera n'abatwigisha. Ariko iyo doctrine yigisha abantu ivuga ngo submit, ngo muce bugufi munsi birenge, ngo by'amavuta kanaka, ngo hanyuma azogerege ngo aguhe portion yiwe, aguhe portion yiwe. Ivyo sivyo. Ntituri mu gihe ca Eliya na Elisa twebwe. Turi mu gihe ca Kristo, aho umwana w'Imana wese, umugabo cyangwa umugore, umuhungu, umusore, uwizeye Kristo wese yarabanurwa amavuta, yahawe ingabire muri we imugaragara ko amavuta. Hariho onction personnelle umuntu abwira. Umuntu wese nyasizwe sho kimwe n'uwundi muntu. Kuko ndafise ingabire yanje, ndafise na grâce spéciale ku buzima bwanje, bivaye n'umuhamagaro Imana yampamagariye. Sinshaka kwigeranya n'uwundi muntu, kuko umwe wese afise igikorwa Imana yamuhamagariye naho kigarukira. Nano kwimena hagira gute? Shaka gusanga ntameze nka bonke, par exemple, cyangwa ntameze nk'undi mwigisha azwi cyane yemewe cyane. Ariko nkabafise aho nzogarukira, aho Imana la grâce yanshizeko. Paul Imana yari yamusize amavuta, ntiyamusize nka Petero. Oya, umwe yahamagariwe abanyamahanga, uwundi abaheburayo, abanyisirayeli. Petero yamuhamagariye cyane abanyisirayeli bagenzi biwe, bene wabo. Paulo yarabwira abanyisirayeli ubutumwa bwiza, mugabo amavuta yiwe yari ku bantu zenye ku banyamahanga. None Paulo turabona ahantu namwe Paulo yigeze akorera amavuta ya Petero, ko Petero yari umurongozi w'ishengero ekanamba. Turabona ahantu Paulo yaciye bugufi munsi y'ibirenge bya Petero ngo amwigishe, ngo submitting. Yaramwubaha kuko n'inyigisho yigisha yazijanye Yerusalemu ngo bazipime. Byakozwe no 15 Abagalatiya 1 kugira barabe ntasange ko yigisha ibinyoma, ko ubutumwa bwiza bw'ubuntu yigisha bwari mu bibazo byinshi nko no munsi biri. Ariko hitubona ahantu Petero yategetse Paulo nguteza ngo guca munsi bugufi y'amavuta yanje kanamba. Icya gatatu ntitubona ahantu na hamwe Petero ategeka Paulo nguteza kubiba ngo mu mavuta yanje kugira ngo uronke amavuta. Na hamwe ibyo bintu biri. Paulo mu bantu yareze ba Timoteyo, ba Tito, ba Filemoni n'abandi ba Epafrodite, na hamwe tubona ibyo bintu Paulo abitegeka. Ntitubona ahantu nta muvumbwira ngo Yesu. Wacumbwira ngo Yesu ibyo ntajya ategeka. Ntabyategetse intumwa ziwe. Mbwa baramukunda. Kumwubaha kwabo nuko bamubona mwikina bamariye. Bamubonamwo bari bataye ko ari Mesiya. Hamba bamenya ubushobozi bwiwe barabubana nawe. Bakamukunda bagatanga n'ibyabo, bamwe n'ibyabo baraheba kubera babonye ikintu. Kuba umurongozi wawe, kumukunda ni byiza. Ariko ntimwitiranye kuronka amavuta nukuba munsi ya ministeri y'undi muntu. Kuko jewe ministeri yanje nahawe ni gwanje. Ndafise icyo ushaka kugufasha gushika ahantu. Ariko ntushaka kuronka amavuta yanje. Izo nyigisho ziri wrong, ziri erroné. Zirakurikirwa n'abantu benshi, ziruzuye ku ma YouTube n'ahandi turayibona. Ariko ni inyigisho zitari zo. Nimba warakire Yesu mukunda kurankurikira, ushaka ko hari ubyizera. Menya ko warobanujwe amavuta. Menya ko wasizwe. Menya ko ufise ingabire yawe. Aho ikintu cyambere ukeneye
banza umenye icyo Imana yaguhamagariye nawe. Urafise icyo wasigiwe, urafise onction special ku buzima bwawe. Saba umwami yaza guhishurire, mwami yarazo biguhishurira. Ndavuga ko nageze kuba ahantu ndi confused. Mara imyaka 2 muri korale, defo nkunda gutera inkuru ngana hari umugabo umwe yatumye ndayivamo korale. Bama ndirimo ndirimbe. Maze imyaka 2 muri korale no muri group iraho bari bakeye kuyiririmba. Bama ndirimo ndirimba ndibagira ivyo mvuga, ndibagira ivyo ndirimba, ijwi riragenda uwo mugabo acaradukana twenga. Acaba yari umuntu avuza piano karabizi cyane. Acavuga ngo shango we ngo ni nka wowe yitwenza nguririmbye. Karankubita ahantu karanja ndababara makano kurira mugabo uwo munsi naciye ngifata mva ngaho ngenda ndasenga mara turaje unisonzesheje mbwira Imana nti nukuri ndagusabye umbwire ko baramaze kuntunga gatari gake kandi ngashaka kuniganira mikro ngashaka gutera indirimbo nandi ntavyonzi ariko Imana muri ico giranganiriza yanyereka yuko tamamaga nagize n'indoto ngira indoto Imana iranyereka ko yamamaga ku Muvugabutumwa umuntu yigisha agenda byananye kandi umuntu uzokorana kandi umuntu twarakoranye ubu turi kumwe kwa ari Burundi je nga muri Amerika ariko uwo munsi maze kuvyumva weekend kurikira nace ngenda gusezera president wa korali ndambwira nti bye bye ndagiye natawe umuhamagara ntanangwa kuja mu byanje narasenze Imana iranganiriza rero mwirinde abantu bababesha muri Yohana bame twasore tuvuga ngo mwirinde ababazimiza abazimiza ni benshi kandi nibo bakunzwe nibo bakurikira munkurikiye neza nta muri mo tuko turataka ngaha ariko turashaka ukuri kwijambo ry'Imana abareko twubaha abareko dukurikiza ukuri muzokumenya ukuri kuzoba kwidegemye ukuri sikindi kiro ukuri no muntu ukuri ni Yesu ukuhisha umutima wa kuri Kristo no kubyanditswe bivuga kuri Kristo ariyo Bibliya mwene data nta muntu azokuzimiza nta muntu azokubesha nta muntu azokatisha mu nyigisho ziwe cyangwa kugira umuja wiwe systeme y'uno munsi hari y'ibintu by'abadadi n'abamami ni ibintu byo kugira abantu abaja simakanye ko abantu batureze nkuko navuze ndafise pastor mutoka mbari genda mufata mu pastor wanje uko niwe andeze niwe nyordonye niwe hari byinshi yakoze mu buzima bwa ntumwungere byinshi nkunda kandi nuba ndamukunda I love that pastor ushaka kuba umuzi cyangwa utamuzi wowe horase mwagiraniye se twagiraniye ariko kimwe novuga yaramfashije yarangeza ngira umuja wiwe ekanamba ivyo byose bigisha nvyigeza nyigisha byo kubiba byo kugira iki ntavyigeza nyigisha jewe ariko yarandeza aramfasha ndaba umuntu nanje ngeza aho ushaka gufasha abandi rero umwami Yesu abagire neza musuzume ivyigishwa musuzume ivyo mubona ivyo muposta ku masati ivyo mubona kuri za Facebook na za YouTube ya social media tubona suka rukuri bivuzwa n'umuntu ari populaire cyane kurwa n'abantu ibihumbi suka rukwijana kwijana ikintu cyose umuntu avuze isuzumisha Bibliya ibiri tubwira ngo Abakristo b'Iberoya ngo bari abanyabwenge gusumba Abakristo b'Itesalonika abanyaberoya ngo bari abanyabwenge ko byo byigishijwe basubira muhira mu muzingo byanditswe bagasuzuma ko bivuga kuri Kristo ariko abanyatesalonika bari bijuju bemera byose ntibanasuzume ku buryo bizana ibinyoma ikete cy'Abitesalonika risomye usanga ari kete yo kubakosora ibyiza bwa bitari byo biza bitari bike rero musuzume ntimumene nk'abanyatesalonika mubere nk'abanyabere cyangwa abanyaberoya kuko bo barasuzuma kigiye turimwo kimwe bidambidambi byinshi udasuzuma ibyizerwa uzusanga wizera umuyaga uzusanga wizera bitari ibyo kandi majambo aryosha yumvikana avugwa mbere bamwe n'indimi bavuga bakoresha amaterma akomeye cyane y'ubwenge bwinshi bw'isi ariko agaragara atayesa rimwe mugira umunsi mwiza mwarahezagiwe.